urimo atemita cyane babonye muri filme Intore Ndende ni imwe mu filme kabisa nayo nyene yashoboye gukurikiranwa cyane rwose ariko ndifuza kumenya mbega Intore Ndende kubwawe yakwigishije iki kabazo kace kagira kabiri kubana n'umugore nka Kado Habe munzu ariko muri filme kuri wewe ubyiti kibiroroshe saba ntibiba byoroshe na gatoyi ni nayo mpamvu ubona n'uriya mugabo wa Keti uriya mugabo wa Keti byapfuye nawe ne bikamugora akabyitwaramwo nabi ariko kubyitwaramwo nabi vyazanye ingaruka urumva ni Intore Ndende ikizana n'ingaruka ako kantu wacha nijya bisanzwe muri filme ndundi gukoresha abasangwa butaka ndazi ko atari wewe wayanditse ariko ushobora kuba warumvise basagasa ko cyangwa ushobora nawe kubico kibazo ushobora kuba warakibika icyo cyo kugira ngo bashobore gushamo abasangwa butaka mwashatse kwigisha ikabani bakiri bamarereza hari umuntu akeneye kubona ubuzima bw'abajya abantu hari umuntu akeneye kubona bijya bintu namba hari n'ibintu byanezereje byanyoheye ni kubona live ukumva ariko turira inkono urumva kubona ingene baturira inkono none namba je byaraneze parce que nanje sinari bwabibone urumva hari undi muntu yahoraho n'inkono abona amavaze atazi ukuntu babigenza atazi ukuntu baziturira akavuga ati félicitations kuri series ya Ingaruka félicitations merci saba ni byoroshe cyane ndetse biranagoye cyane ku bantu baba basanzwe bazi uburyo filme itegurwamo abenshi dukunze gusanga mu Burundi série igeze kuri 2-3 usanga yamaze guhararukwa usanga itagikurikirana cyane usanga yatakaje uburyohe ariko Ingaruka series igeze kuri season ya 5 episode ya 10 biba byoroshe niza ingufu ushobora kubakoresha kugira ngo serie yawe igume kurikirana kandi igume kubona neza. Okay, icambere na mbere nibaza yuko hariya hari gihe umuntu ashobora kubandanya serie yiwe ariko ivyimviro yarafise byaraheze ariko agashaka kubandanya akora. Yes, I know. Harabakozi b'Imana benshi bavuzeho Sabasi nta gusubira kumutumira yagiye mu vyabaye mu vy'amafilme haro nabandi kire umva ariko muri jewe nta muntu novuga ngo narashavuriye nta wankomerekeje narabatahuye bafise uko batahura nanje mfise uko ntahura je nkunda kuvuga ngo filme yanje ni podium yanje mpagarara kugira ngo nshobore gushikiriza nivuga butumwa ashobora kuricisha muri filme hari imyidogo myinshi ku bakinyi b'amareresi yuko filme ndundi idashobora kudandarizwa ku isoko mu masoko mpuzamakungu sivyo ariko rero ugasanga abenshi barabivuga ariko ntibatora solution cyangwa ntibavuga icokorwa kugira ngo kumbure filme ndundi ishobora kudandarizwa ku isoko mpuzamakungu imbone ya Sabasi rero iri he kugira ngo filme ndundi ive mu Burundi ishike muri Tanzania ishike Kenya ijabuke mu makontina yose agizwe isi ndetse filme ndundi yongera ishike no ku isoko mpuzamakungu. Merci beaucoup. Urazi Ivan ahandi ibintu bikunda gufira surtout pour les jeunes. Abajene barashaka cyane kwimbura canke gusoroma umurima batarimye bivanye nuko babonye ko uwo murima ari mwiza. Filme ikozwe neza naho wowe utumva ururimi wo isobanukirwa hanyuma iyo filme ikoze neza ushobora kwiha subtitle ukagira sous-titrage na wa muzungu agashobora kubibona iyo sintambamyi ahubwo la qualité y'ivyo dukora l'originalité y'igikorwa tugomba gukora. Yes, bonjour, ndabaramukije abakunzi ba About Media mumeze gute? The first nkundira ndakuramutse cyane aho wafashe umwanya wawe wafashe amamega yawe wafashe telefone yawe ukabishira kuri twebwe ugakurikirana ibiganiro byacu ndetse ukanafite ndakuri subscribe kugira ngo ugume ukurikirana ibiganiro byacu. Ni MC Ivan mutima w'Uburundi nkuko musanzwe mubizi musanzwe mumenyereye ni muri bwa buryo nyene muri wa mwanya mwiza nyene kugira ngo dushobore kubashikiriza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ama exclusive interview neza na neza kugira ngo mugumane uburyohe bw'ibiganiro byacu. Rero
muri kano kanya twagendeye umwe mu bantu musanzwe mukunda cyane, umwe mu bantu ariko arigarurira imitima yanyu, umwe mu bantu asanzwe bashikiriza ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, umwe mu bantu anezereza abana, abapapa, abamama, abashaje, abakiri bato n'abandi benshi cyane. Ababyeyi bamwise Sabas Nkurunziza, umwanditsi w'ifilme nziza cyane, Umwasi, Ubuzima, Ingaruka series n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, peut-être ziriko ziraza canke izo ashobora kuba yarakinyemo, ariko ntitunibagire neza yuko ari umwe mu ba acteurs beza cyane bariko baravugwa muri uno mwanya kuri filme Intore Ntindi, ku Ngaruka series n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko kandi ni no mustiliste mwiza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ko biri kose muramuzi, amaze gukora byinshi cyane, amaze kubaka benshi, ndetse n'umuvyeyi w'abantu benshi bagiye batandukanye. Umunsi rero twamugendeye mu rugo kugira ngo dushobore kuyaga na Sabas Nkurunziza, na cyane cyane yuko tuba tumaze igihe kirekire tutariko turayaga nawe canke tudashobora kumuronka byoroshe bivaye n'ibikorwa bafise kugira dushobore kumuyagisha. MC Ivan Mutima wa Burundi ngaho kugira ngo ndababere umuambasaderi wanyu nkuko mwanyize. Sabas ndakwakire cyane. Murakoze. Ninavuga ko uberewe nza kuba ndakurindero parce ni bimwe mu bintu bisanzwe biranga Sabas, ariko nkunda ndakubwire ko uberewe cyane. Murakoze. Saba niyo nshuro ya mbere antuka ukoze ikiganiro kuri no televiziyo yacu Sabas Media. Turakenewe turamukiriza abakunzi bariko baradukurikirana, abakunzi ba filme, abakunzi b'ibiganiro byacu, ndetse abadukurikirana muri rusange. Twaramutse amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Sabas Media, bakunzi ba filme, bakunzi b'indirimbo, bakunzi b'ibiganiro bica kwino channel ya Sabas Media. Imana ibandanye kubagira neza, muri kumwe na John Sabas Nkurunziza, kandi nizere ko tugiye kugirana ibihe byiza cyane. Kabisa abantu benshi baramenyereye bakubona mu mafilme, mu ndirimbo, mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko benshi baba bifuza kumenya mbega umukinyi w'amareresi cyangwa umuririmbyi dukunze kubona mu makamera gusa, iyo ari muhira ubuzima bwo muhira buba bwifashe gute? Kintu gikomeye cyane, kuko hari igihe abantu biyumvira yuko abakinyi b'amareresi canke abaririmbyi canke aba celebrities, abantu bamenyekanye umengo barafisa kandi kantu kabo batandukanye ko nabandi. Ariko ndababwire yuko umuntu w'umukinyi wa filme igihangange canke yaramenyekanye ntatandukaniye n'abandi bantu bose, uretse yuko peut-être azwi n'abantu benshi canke ko ibikorwa vyiwe byamenywe n'abantu benshi. Sino ubuzima bwacu muhira n'ubuzima bw'abandi bantu, tubaye nkuko n'abandi bose babayeho. Ego turasonza nkuko abandi basonza, turahaga iyo turiye nkuko n'abandi babigenza, nuko n'abandi bigenda, dufise les besoins nk'abandi, turababara, turanezerwa, nta gitangaje. Ubuzima bw'umukinyi wa filme canke umuntu ari celebre nta butandukanira n'ubuzima bw'undi muntu wari we wese. Kabisa mu buryo bugaragara iri kuraraba Sabas aboneka nk'umuntu usanga aba ari busy anytime. Ni bimwe mu bituma umuririmbyi cyangwa umukinyi w'amareresi atera imbere canke aba concentré n'ibikorwa canke wobisobanura gute muri wewe? Nibaza tout d'abord ko atari ivyo. Sindi busy anytime kuko nanje sindi machine ndumuntu. Hari igihe mfata akanya ko kuruhuka nk'abandi bose, ndafata akanya ka relaxation nk'abandi. Gusa hari igihe usanga nagize ibikorwa byinshi, kandi bivanye nuko mfise ibikorwa bitandukanye, nkorera muri carrière zitandukanye. Birashobora gushika uno musi simbe ndi muri filme nkaba natwawe n'ivy'indirimbo, canke simbe natwawe n'ivy'indirimbo nkaba natwawe n'ubuzima busanzwe nk'abandi bose, ko ndi umupapa ndubatse, hari inshingano z'urugo, hari ibyo ntegerezwa gukora nk'umushinga ntahe, canke ugasanga natwawe n'ivyo ku kazi muri Sabas Style. Sino kuvuga ngo noba ndi busy anytime nobaza ko noba mbeshe, sivyo. Uretse yuko uwo mwanya ashobora no kuronka ugasanga hari n'igihe ndi kuri eglise mu mirimo y'Imana, ko nsanzwe ndi muvuga butumwa. Nshobora kuba ndi masengesho, nshobora kuba ndi mu bindi bikorwa,
ariko byose bitavuga ngo navyo ne ngo ndabibamwo ngo 24 heures c'est 24 heures ngo sabasa bari busy. Akenshi umuntu wese aragira indinganizo y'umwanya w'ibikorwa byiwe canke y'umwanya aba kwiriye kubamwo wenyene. Kuri sabasi umunsi w'ugizwe n'ibice bingahe? Imisi bamwe bavuze ngo irasa ariko ntingana. Okay. Imisi yanje nibaza yuko ibitandukanye na programa zaho ziba zitandukanye bivanye n'ibikorwa ntegerezwa gukora. Tout d'abord hari ibyo mba namenye ntevye ariko kandi nkasanga ni ngombwa ko nkora bishobora kwinjira muri programa ntari mfise. Rero kuvuga ngo umunsi ugizwe n'ibice bingahe bica bivana n'uwo munsi uwariwo. Hariho nk'umunsi nshobora kuvuga ati ndakora gushika saa 9. Okay. Nta gikorwa na kimwe nza gukora saa 9 n'amasengesho yiwanje personnel. Ndaba ahantu n'Imana. Okay. Canke ndaba ndiko ndasengera hano muhira. Okay. Hari n'umunsi nshobora kuvuga ati ndakora hageze saa 11 ndaza kuba ndi kuri eglise muri louange. Hari n'umunsi nshobora kuvuga ati ndakora masaha runaka nza kuba ndi mu gikorwa c'Imana hano runaka. Canke uno munsi nirirwa muri filme, canke ejo nzokwirirwa mu ndirimbo. Bisigura ngo kuvuga ngo umunsi no ugabura mu bice bingahe bica bivana n'umunsi uwariho na programa nateguye gukora uwo munsi. Yeah. Kabisa ntituza kuza mu muzo wa sabasi muri industry canke mu kuririmba canke mu tuvuga mu kuririmba canke mu gukina amareresi ko twarabivuze cyane benshi barakuzi benshi baragukurikirana ariko nkundira mpere kuri kano kabazo kugira ngo ikiganiro cyacu tugitangure neza kumbure hari woba ariko ryambera kubonye cyangwa ariko ryambera tubonye natwe basanga ntitumusobanukiriye neza duhere mu gisata cyo kuririmba. Impano yo kuririmba ya sabasi mu ncamaki intango yo kuririmba kuri wawe inspiration yawe yavuye he? Nuwo mwabana wabikuye ko ni Imana yaguhishuriye byavuye sabasi? Nibaza yuko kandi no sinibaza niko kuri impano yanje ni ndemanwa. Okay. No kuvuga ngo nari umuririmbyi n'igihe ntari bwaririmbe kuko Imana yari yantoranirije ico yari yashizemwo yari yambitsemwo ubwo butunzi bwo kuririmba izi yuko umunsi runaka izoza gusohoka ikagira akamaro abantu ahubwo aho umuntu ashobora no kutamenya canke akagira gute canke aho vyoba byaratanguriye ni wa munsi bishobora kuba byaratanguye kugaragara mu buryo abantu boba barabonye. Ariko igituma avuga ko ndo muri chorale muri Eglise Catholique. Okay. Mu gihe nari nakizwa ahantu twarabaye ahantu hari hafi ya Eglise narumva bariko bararepeta naracaho nkagara kwidirisha bari mu marepetition parce que nakundi ivyo bintu byo kuririmba. Hari indirimbo zimwe igihe nakizwa Eglise nakirijwemo nace ntangura kwigisha indirimbo numviye kwidirisha. Kwidirisha. Iyo Eglise nyagese nari bwakizwe narahagara kwidirisha ariko urumva repetition nanje nabandayirimo. Okay. Nubwo amaze gukizwa natanguye kwigisha impano yamyikurimo. Natanguye kwigisha izo ndirimbo numviye kwidirisha mpagaze ntaranakizwa. Hanyuma urumva ko nabaye no muri Catholique nk'abaririmbyi tuje ku mpano yo gukompoza sabas nibaza yuko indirimbo arahabwa. Okay. Parce que ni ikintu gikoroka muri jewe melody n'amajambo kenshi nkaza numva ntanguye kuririmba indirimbo nshasha gusa ntigeze kuririmba. Rero ndibuka yuko hari umunsi umwe yari dimanche ndiko ndiruka ngiye gusengera kwa Buyengero sinari bwakizwe ngiye gusengera kwa Buyengero hanyuma numva indirimbo ije muri jewe ntangura kuririmba mvuga ngo tulipanda milima tukashuka mabonde tunahangaika tunatafuta Yesu tulihubiri watu wakaokoka tukianguka itakuwa bure. Ibyo bintu ntaho byari bihuriye n'ubuzima nari ndimwe. Okay. Uko kuvuga ngo tulipanda milima tukashuka mabonde tulihangaika tunatafuta Yesu tulihubiri watu wakaokoka. Nk'ibyo bintu ntaho byari bihuriye n'ubuzima narimwo nariko ndiruka ngiye gusenga kwa Buyengero mu ya mbere. Ariko indirimbo ndayihabwa gutyo. Rero n'izindi nagiye ndaronka ndumunyeshure umwanya umwe ntazi n'ivyo ari byo numva gusa ndirimba wow hewe nafonze indirimbo niko nabyitanye n'urumva urabona akili ya kitoto
ariko rero tuba mw'ubwo buryo hagera igihe nyene umuntu ndabona yuko ari impano Imana yampaye maze gukizwa hanyuma ntangura kuririmba natanguye kuririmba muri 2009 niho ninje muri studio bwa mbere dukona album na sister wanje aba muri Kenya uwo n'umupasteur mu nyuma Imana igira ubuntu nanje nshobora gusohora album yiwanje ca ndabandanya no kuvuga rero kuririmba nibaza yuko nkuko mwavyumvise ikintu Imana yarashize muri jewe peut-être catevye gusa kugaragarira mu bantu bivanye n'umwanya Imana rero ashinze ko gitekerezwa kubonekeramo kabisa ntibiba byoroshe gukora muri zone y'abantu baba basanzwe bakoze nk'umukozi w'Imana en plus ugaca winjira mu gukina amareresi nica gikomere Sabas ashobora kuba yarahuye naco igihe abantu bagaragarizwa yuko Sabas afise impano yo gukina amareresi nta gikomere nta gikomere hari ikintu nkunda kubwira abantu indoto iyo ugize indoto niyo muryamanye n'umuntu nawe bari umugore wawe canke umugabo wawe canke uwo muvukana ukagira indoto indoto ni uyibasobanurira tuje no muri Bible igihe Yosefu yagira indoto bamwise Karosi parce que ntibashobora kumva ibintu Imana yamubwiye canke inzozi yagize yuko ari z'ukuri rero inzozi iri muri jewe ico ngomba kuba kiri muri jewe umuhamagaro uri muri jewe umuntu kuntahura no kutantahura na mahitamwo yiwe kandi ndabimwubahira gusa nkaca ndamwibutsa kugira ubumwe mu budasa unité dans la diversité jewe nahawe uku reka nkuru kunahawe nawe wahawe uko kora uko wahawe twubahane dusenyere ku mugozi umwe tumenye ko turi bene mugabo umwe tuje mu ijuru rero kuvuga ngo abakozi b'Imana yes I know hari abakozi b'Imana benshi bahuzeho Sabas nta gusubira kumutumira yagiye mu vy'abaye mu vy'amafilme hari n'abandi umva ariko muri jewe nta muntu novuga ngo narashavuriye nta wankomerekeje narabatahuye bafise uko batahura nanje mfise uko ntahura je nkunda kuvuga ngo filme yanje ni podium yanje mpagarara kugira ngo nshobore gushikiriza nivuga butumwa nshobora kuricisha muri filme kuko hariho benshi bahindutse hariho benshi bafashijwe hariho benshi baronse impanuro kandi zirabafasha biciye muri filme rero uwundi nawe yahawe ivuga butumwa ryo kuja gusemerera mwibarabara yarakwiye kumva yuko nawe yahamagawe uko tumwubahe namba yahamagawe kuja gusemera mwibarabara namba yahawe kuja gutanguza eglise tumwubahe ko Imana yamuhamagaye kugira aje kuvugira muri eglise ariko nanje Imana yahamagaye kugira ngo nshishe muri filme byari byiza yuko umuntu anyumva kantahura ariko niyo atantahuye kweri iyo ndoto iri muri jewe ari je nayirose atari we yayirose niyo atantahuye ndabitahura umwanya uzogenda uratahuza abantu bazogenda bamenye ivyo ari ariko mvuga akantu kamwe mbega hamwe abakristo bose boheba filme tukaca tuzirekera abandi bazohava bigisha abana bacu ivyo twebwe tutashaka ko babigisha mu gihe twebwe twari kwigisha abana babo ivyo dushaka ko abana bacu bamenye kabisa subiramo akantu saba okay reka ndagasubiremo mu gihe twebwe abakristo tuhunga tukanka umugambi leta iri kirigisha tanga zino mpanuro kugira ngo zumvirize abantu benshi rero twategerezwa ahubwo gushigikirwa ntitwara kuvuga ngo naka ngurumva ngo agiye muri biriya no ntitwaguye oya ahubwo turiko turakora ivyo aho birashoboka hari umuntu ataza muri eglise atinjira muri eglise n'umusi numwe hari umuntu aba mu bihugu byo hanze ari ahantu atigira ronka eglise kubera iki impanuro wigisha nk'umukozi w'Imana je ntozigisha hazicisha muri filme kugira ngo wa muntu ahura nanje duhura kuri YouTube bwabo tumwa mutabare bwongere umufasha kabisa ivyo birashoboka ariko ugitangura filme naho byo byarigeze ugasanga uri kugenda uhura n'intambara z'abakozi b'Imana baguhagarika mu masengero bagira gute ugasanga ibikorwa byo gukorera Imana byo byarabaye perturbe gatonya nta cabaye perturbe wategerezwa kuntumira arantumiye utashaka kuntumira ntiyantumiye bivanye nuko ari yatumiye uwundi kandi uwo wundi yatumiye nawe ari umukozi w'Imana c'est bon ivyo navyo no kubishima no kubishinga nta kwisi uri korakora ntabwo ari jeje nyene hari abandi benshi bariko barakora iyo utatumiye je ugahamagara uwundi ni byiza kuko wahamagaye numwe wo mu bwami bw'Imana kandi biko bigenda neza hanyuma je ntavyo perturbe kubera je mfise
objectif ma vision ntegerezwa gukurikirana hanyuma umukozi w'Imana nawe afise ses objectifs afise sa vision ategerezwa gukurikirana mu gihe sa vision iri kigenda neza ma vision iri kira avance iri kigenda neza pas de problème nta kibazo na gimwe kiba kihari mu gihe abona ko ari kabikora neza hanyuma sinovuga ngo hari abatantumiye canke ngo hari abantumiye bivanye n'ivyo oya ahubwo aho Imana yari yategetse ko ngenda narahagiye canke aho Imana izotegeka ko ngenda nzogenda aho Imana itazotegeka ko ngenda nuko izoba yategetse ubundi kabisa iyi ngenzi iri ku rugendo ibifise aho yavuye ibifise naho ishitse ibifise naho yifuza gushika filme Ndundi urugendo rwa filme Ndundi kuri Sabasi ubona rwoba ruriko ruravansa canke rurahagaze mbega nimba ruhagaze kuri Sabasi bisobanuriye yahe nimba ruriko ruragenda imbono yigendagenda rya filme Ndundi kuri Sabasi rivuze iki? Okay, ubwa mbere na mbere twumvikane yuko igikorwa cyose kigira intango kikagira n'iherezo hagati y'intango n'iherezo harimo ama etape menshi hari ibintu byinshi bigenda biraba nivyo novuga na filme Ndundi nta gitangaje nico kimwe nkuko nabandi bose batanguye murabizi yuko iyo umwana avutse agira ama etape agenda acabwo gushika naho yicara kavura agahaguruka agatambuka akiruka akagira gute ugatangura kumutuma ati nzanira kariya akagira n'igihe ahandi abantu bavuze ngo urukwavu rurakura rukonka umwana akagira n'igihe wicara ukamikara umwana agasuma akagira gute agasigara ari bagutunze na filme rero nuko haraho twavuye haraho tugeze hari naho twiteze doma pa filme ntihagaze iracabandanya kandi kibandanya ku rwego rwiza cyane nakarorero nuko ibikorwa turiko turakora turiko turabona yuko biriko bifasha abantu benshi cyane par rapport yuko twatanguye hari igihe abantu batari bazi yuko hari abakinyi ba filme bumva umengo ntabahari hari hazwi ninde gusa hari igihe babamenye baraneglige abantu menga ni bya bindi nyene ni bya bavoyu ni vyiki pourtant no musi dufise abantu baba intellectuel bakomeye cyane dufise abantu b'abakozi b'Imana bari muri film dufise abantu bafise ubuzi bafise amafaranga bivyubahiro bariko barakora film biraboneka yuko abantu batahuye ivyo ari byo kandi rero ubu n'abakurikirana zo filme ntizikiri agakino canke ngo ni vy'abana ono ubu umuntu yiyubashe umuntu akuze arashora kwicara akavuga ati reka ndabe iriya filme hanyuma nyuma akagutelefona akagwira ati filme yawe ni nziza cyane afite icyo yamfashije biboneka yuko intambwe ni nziza cyane bitotuma twicara impinga iracari ndende ariko kandi ndanababwira yuko buriya abantu bariko barakora ku muvuduko uteye ubwoba rofet ko bariko barakora ku muvuduko uteye ubwoba biboneka yuko ari mu iterambere irino terambere dushobora kuba tutaribonesha amaso uno munsi ariko n'ibintu dans l'avenir tuzoza kubona tukavuga ati wow film iravuye irafise aho yavuye irafise naho igeze kabisa kimwe mu civugo mu byivugo byinshi bya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aravuga ati arahimiriza abajene cyane gukura amaboko mu mpuzu bagakora sagaseseshwa muri biraboneka neza yuko uri umwe mu bajene biyubatse ndetse bariko baragerageza no kubaka abandi benshi tugerageje kuraba nka ba Chris yaratanze intara aravuga ati mu bantu batumye nza muri filme banyubatse kandi no musinga wangeze ku rugezo rwiza Sabasi Nkurunziza ni umuvyeyi wanje yantanguye mu buzima Sabasi akabazo kanje kaca kabangaha hari imyidogo myinshi ku bakinyi b'amareresi yuko filme Ndundi idashobora kudandarizwa ku isoko mu masoko mpuzamakungu sivyo ariko rero ugasanga abenshi barabivuga ariko ntibatora solution cyangwa ntibavuga icokorwa kugira ngo kumbure filme Ndundi ishobora kudandarizwa ku isoko mpuzamakungu imbone ya Sabasi rero iri he kugira ngo filme Ndundi ive mu Burundi ishike muri Tanzania ishike Kenya ijabuke mu makontina yose agizwe isi ndetse filme Ndundi yongera ishike no ku isoko mpuzamakungu? Merci beaucoup. Urazi Ivan ahandi ibintu bikunda gupfira surtout pour les jeunes. Abajene barashaka cyane kwimbura canke gusoroma umurima batarimye bivanye nuko babonye ko uwo murima ari mwiza. Sinzi ko ntahura guca ahantu ukabona ibintu vyeze wow ugashaka kuja gusoroma cyangwa ukavuga kubera iki je ntosoroma kubera iki nakare karasoma je ntosoroma usorome wararimye warimye ryari reka dutangure
tutahure loi de la récolte. Loi de la récolte umuntu yimbura ibyo yarimye. Urumva rero hariho periode de semence, periode y'uburimyi, periode yo guteragira no kubagara no kurindira yuko ibyo warimye byera. Aho rero umva wavyemera que tu le veux ou pas, aho niyo etape nizo etape utegerezwa gucako. Rero hari abantu bagiye abantu bidoga ugasanga ari doga ariko qu'est-ce que tu as fait, wakoze iki? Mwakoze iki kubyo mubona yuko hageze yaho mwihebura mwumva yuko umengo biranse, mwumva yuko umengo murashitse kuri point final. Tahura yuko igihe cyo kwiyubaka gisaba ingufu nyinshi. Tahura yuko igihe cyo kubiba cyo guteragira bisaba yuko tubika umukanda mu nda kugira ngo ya mbuto ntuyirye. Rero sabaswa bitahura nuko ntegerezwa kumenya ko ari ama etape ntegerezwa gucaka. Kuko naho no kwigira umuhinga gute sinoguruka ngo no musi nceja kuri niveau ya Hollywood. Sinoguruka ngo no musi ngo nce nsimbira kuri niveau ya Nollywood. Ariko hari ama etape ntegerezwa kugenda ndacako. Ubwo rero je gikorwa ndimwo nico kwiyubaka. Ntegerezwa ni kuhakikisha mu Giswahili niko bavuga mu Kirundi kuhakikisha. Urumva ntegerezwa kwihasira yuko aho narejo atariho ngumu no musi naho nduno musi atariho nzoba ndejo. Iyo niyo nzira imwe ishoboka yo gushora gushika aho hantu. Sino sinshobora kugurukira mu kirere ngo nje gukora ibitangaza. Bari abantu bariko barakora ibitangaza bagaragara nka wa muntu yarimye umurima weze abantu bagashaka kuja gusoroma ibitari gwabo. Bari abantu nabo barafise amasouffrance wo babaza intahe mwaciye hehe mu kugira ngo no musi mugeraha kugira ngo no musi tube muri akarorero. Urumva Amerika ni puissance mondiale ariko ari imyaka Amerika y'umusaka. Iyo byose tugerezwa kubimenya. Natwe rero dutegerezwa kwiyubaka kubaka ibikorwa bya kugira ngo umunsi umwe tuzoshike hari. Nibyo rero turiko turakora. Aho twari turejo no musisi wo turi ugiye ukaba dukurikirana muzogenda murabona ikintu kimwe kimwe cagiye kirahinduka. Ikintu kimwe cagiye kirahinduka. N'akarorero na filme turiko turakora na John Kay igiye kuza muzobona difference nini. Ivyo mwari mumenyere muri Sisiko Sabasa akora niyo ntambe. Turiko turabona intore ntindi. Intore ntindi ntibari aho bahotse. Nabantu bona yuko ni filme nabantu bariko baratera bevoliwe. Rero natwe nuko ni twifuze ngo tugurukire hariya ngo dutangure ibifaranga twegeranye kandi tutarabikorera. Nayo ma etape tutegerezwa gucamwe. Ivyo ni principe z'ubuzima haba muri filme haba kwa diririmbyi haba no ku muntu wari we wese umucuruza canke iki hari hano tutegerezwa gushika. Ntiwipfuze kugurukira mu iterambere byihuse utarabikorera utarabibirira kuye. Kabisa ngo kutagira ubumwe ku bakinyi b'amareresi no kudahindura ururimi rw'ikirundi mu mareresi musanzwe mudushikiriza ngo nivyo bishobora kuba ari intambamyi za mbere cyo gutuma filme ndundi itamena urukuta kugira ngo ishobore kwinjira hari inyingete. Archifo pourquoi ivyo sivyo gute ururimi ntigwegera ruba intambamyi ya filme kugera kure. Ahubwo wanashaka ururimi namahigwe adasanzwe kino kirundi nyene namahigwe adasanzwe yuko dushobora gushika kure. Kubera iki ugiye kuraba amasoko yose acuruza canke agura filme bose bashaka guhagara kuri culture. Tuje muri culture barakunda originalité n'igihugu y'ikintu. Wewe uri umurundi nturi umuzungu ururimi rwawe ni kirundi wa muzungu niyayibona akayikunda kwa kundi umwana ashobora kubona Rambo akayinterpreta yose akayimara kandi atigeze yumva ururimi rwavuze. Filme ikozwe neza naho wowe utumva ururimi wo isobanukirwa. Hanyuma iyo filme ikoze neza ushobora kwiha subtitle ukagira sous-titrage na wa muzungu agashobora kubibona. Iyo si intambamyi ahubwo la qualité y'ivyo dukora, l'originalité y'igikorwa tugomba gukora. Kabisa ni badaneza yuko ikibwirwa n'icumva ariko kandi cyererwa n'ikibona. Ariko umundire gato nyashobore kukubaza kano kabazo nansi unenga na usafu ariko biba bihari tukugira ngo bishobore kuvuga. Iyo umuntu wari wese akoze ikintu kubiterambere ry'ikintu kanaka tugiye kukivuga ko kugira ngo
kumbure abafana baturabira inyuma y'amakamera bashobora kugira kuronka isobanuro y'ibipiri ari bamwe mu bakinnyi b'amareresi bagize icyumviro cyo gukeya ishure ryigisha filime mu Burundi aho bariko baja mu ntumbero kugira ngo bashobore kuraba yuko abarundi cyangwa abarundikazi bashobora kugira ubumenyi bwo gukina filime ku rugezo mpuzamakungu kugira ngo nayo amasoko twifuza yuko tworonka hariya dushobore kuyaronka ariko Burundi Academy Films biboneka nkaho umenga ntiyashyigikiwe cyane n'abakinnyi b'amareresi nka bamwebwe mukomeye peut-être maze kugira icyo mwishikanye ko byagiye guhurumbirwa n'abandi bantu bavuga yuko bari mu nzu wa film ubaza ko byatewe n'iki isaba sindabuta uyu gute twategerezwa kuyihurumbira gute mwategerezwa kuyishigikira kubera ko nimba ntabyirengagije barahamagaje baratumira kugira ngo abantu munze mufashe kijya gikorwa kugira ngo isho giteye imbere ariko nta musi n'umwe baradutumira ngo ntitugende igihe y'amahemisi y'amasertifika niho tuba turi sigura yuko umuntu tumushikiye ahubwo sinzi icyo ushaka gushaka ko cyangwa icyo ushaka kuvuga uburyo je shaka ngusobanukirwe uburyo je shaka sobanukirwe uretse ku mahomize gusa hari uburyo umukorege wawe ushobora gushika aho muba muri ko muri gira ibikorwa aho muba muri ko murakorera ibikorwa turani ibikorwa biri rusange biba biriko birakorwa tuba tugiye dutandukanye aho ugasanga mwebwe muri hejuru tuba turiko turabibona abafana basanzwe abenshi baca biyumvira yuko hoba hari nk'urwango cyangwa nka jalousie cyangwa kumva yuko utoshobora gushigikira ibyo bikorwa kubera ko utakibonamo vision nziza kuri wowe utabisobanura imeze gute kwa dukurikirana jewe ndazi yuko ataje arusibiri ndazi kandi yuko muba musanzwe mubikora ariko ujye ariko aradukurikirana niwe ngashaka shire kutaha ico kibazo nibaza yuko peut-être ari we utabaye clair mu kubaza kuko uvuze ngo kumushigikira ngo kugenda aho ariko barakorera umuntu agenda iyo yatumiwe uhamagawe ati tuzoba turiko turigisha nambari gishingana nambari iki turagukeneye kudufasha ikintu kina runaka ni ugenda hanyuma nibaza yuko tamuntu numwe baba baratumira ngo areke kugenda hanyuma iyo badutumiye ku mahenis turagenda twebwe dukora ni cya kintu dukora ico bagusabye dukora ico badusabye rero ibyo abandi bashobora kuba biyumvira ni bitahari parce que mwene Film Academy sinibaza ko ari umuntu yoba yidogera yuko yoba yinyoha ibikorwa byiwe cyane acamushigiki turakora ibyo dushoboye ese ibyo dusabwe dutegerezwa gukora sinzi yuko ubaye satisfait unyishu ndaguhaye ariko mu bisanzwe nk'umunsi nakwitavye kubera wamamagaye sivyo muri make ati iyo ubutumire bwabonetse turagenda tugafashanya yego kandi urumva yuko ni kwa gushigikirana sinumva yuko hari ikindi umuntu yokora parce que arafise vision yiwe agomba gushikana ibintu uko nanje muri GN Films bisa ushaka gushikana ibintu iyo ndamukeneye kandi aranyitaba nanje ankeneye niko no mwitaba ariko mu gihe nakenewe ibikorwa biriko bigenda neza nkuko muri GN gihe dakenewe ibikorwa bibandanya bikagenda neza n'amahoro kabisa tujye ku musozo w'ikiganiro cyacu tuvuge katonya kuri GN Films n'umugwi mwiza cyane n'umugwi ubona neza yuko wubatse mu mahoro hari imigwi myinshi usanzwe tuzi usanga yubakiye ku dusako induru n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mbega muri GN Films mubakiye kuki ihangiro ryanyu n'ijyahe itandukaniro riri ku mugwi wanyu n'iyindi migwi dusanzwe tumenyereye izo bivanye n'uko ntazi ukuntu bubaka ibikorwa byabo sinovuga ngo ari itandukaniro ngo twebwe ngo turafite itandukaniro y'indi migwi parce que iyo migwi sindaronka amahirwe yo kuyibamwo cane kugira ngo niba itandukaniro rihari bivuga ngo imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo barafise ukuntu borganiza urugo rwabo ku buryo hari umuntu ashobora kuvuga ngo hari ikintu kitagenda neza ariko ari organisation yo mu rugo bivanye n'uko itandukanye no mu rugo iwabo uretse ko atani ico ndabona hanyuma muri GN Films twe turafise ukuntu twitunganije ku buryo ntaza kwinjira
mu ngo z'abandi ngo menye ngo nabo bitunganije gute. Gusa jewe iyo mbonye aho ndi mu rugo rwanje ari amahoro, urugo rw'abagenzi abatanduru numvikira ko bariko rakoma, hanyuma simbone n'umwotsi ngo mbone ko inzu irikirasha. Mwico gihe ni iki cotuma nshaka kwinjira mu buzima bw'abantu n'abo bantu urumva sinohinjira. Jewe umbaza cane cane ibyo muri GN n'ibyo nzi, ibyo mu bandi bafisa kuntu izinganizo zabo kandi ntashaka kwinjiramo nkuko nabone batinjira mu ya GN. Ndabubaha kuko nabo dusanzwe bubaha ibikorwa by'abandi. Yo muri GN turamahoro, tubishima Imana kandi no mu bandi nibaza ko nabone baramahoro. Kabisa, reka mvuga ati félicitations kuri series ya Ingaruka. Félicitations. Merci. Saba, ni byoroshe cyane ndetse biranagoye cyane ku bantu baba basanzwe bazi uburyo filime itegurwamo. Abenshi dukunze gusanga mu Burundi série igeze kuri 2-3 usanga yamaze guharabukwa, usanga itagikurikirana cyane, usanga yatakaje uburyohe. Ariko Ingaruka series igeze kuri season ya 5 episode ya 10. Biba byoroshye rero, niza ingufu ushobora kubura kubakoresha kugira ngo serie yawe igume ikurikirana kandi igume ihurwa na benshi zabo. Okay, icambere na mbere nibaza yuko hariya hari gihe umuntu ashobora kubandanya serie yiwe ariko ivyimviro yarafise byaraheze, ariko agashaka kubandanya akora. Nico gihe birashoboka ko uva mu ntumbero, ariko twebwe iciyumviro twafise dès le départ aho Ingaruka itegerezwa gushika nino sani turahagera. Rero urumva na ma etape agenda akurikirana. Rero ico dutegerezwa gukora canke kumekinga sure yuko turiko turagira no kuraba yuko abo bantu bacu badukurikirana yuko bariko barahimbazwa n'ibikorwa tubaha, hanyuma natwe tukagerageza kuguma tuzana akanovera mu bikorwa kugira ngo babantu bacu bigere barambira. Uretse ko dusanzwe dufite n'amahirwe yuko Ingaruka series urabona ko irimo abantu benshi batandukanye, imiryango itandukanye, hari abo mu Rwanda, bari aba hano, harimo abajene, harimo abakuze. No kuvuga ngo umwe wese aza kwirotruva afise inyigisho aza kuronka. Nko mu Ingaruka series murazi ko turiko turatanga inyigisho cyane cyane kuri babavyeyi bavyara bakihakana abana canke bagata abana, kuri babavyeyi bavyara hano yavyafise abana, hari yavyabana, hari yavyaye abantu ugasanga bamwe bariko bariyumvanamo, bariko barakundana, none ugasanga abo bana noneho bari bamwe bashaka no gutwarana batanazinanye. Rero urumva harimwo amasuje menshi cyane, ni sujet iri tellement vaste ku buryo ikiza byinshi biba biza ari nabishasha. Tugerageza rero kuzana nako kanovera hamwe n'Imana, si ku bwacu, Imana ikabana natwe igamugisha ibikorwa byacu, ibikorwa tukabona biriko biravansa, biriko birarabwa ubuhinga bwacu, ariko tushima Imana, tugashima nabo bafana nyene n'abantu badukurikira. Kabisa, utubazo tubiri cyo dusoje ikiganiro cyacu tubariza rimwe kugira ngo kumbure ushobore kubandanya iyindi mirimo. Hari urimo acteur mwiza cyane twabonye muri filime Intore Ndende, ni imwe mu mafilime kabisa nayo nyene yashoboye gukurikiranwa cyane rwose. Ariko ndifuza kumenya mbega Intore Ndende ku bwawe yakwigishije iki? Kabazo gace kagira kabiri, kubana n'umugore nka Kado Have mu nzu ariko muri filime kuri wewe ubyita iki? Biroroshe Saba? Tout d'abord tushake tukore mu buzima bwa filime parce que biga bintu dukina n'ibintu biri dans la vie courante, ibintu biri mu buzima bwa misi yose abantu bose babayemo, bamwe bamaze kwibona no utabibonye wawe wabonye ku mubanyi cyane kuki, ibintu bisanzwe bihari, ntibiba byoroshe na gatoyi. Ni nayo mpamvu ubona n'uriya mugabo wa Keti uriya mugabo wa Keti byavuye nawe ne bikamugora akabyitwaramwo nabi, ariko kubyitwaramwo nabi vyazanye ingaruka. Urumva ni Intore Ndende ikizana n'ingaruka. Ako kantu wacha. Saba, merci beaucoup. Tugushimire cyane, ariko sinogenda ntabajije kano kabazo kari mu makomateri byagarutse
umwanya munini cyane ntibyari bisanzwe muri filime ndundi gukoresha abasangwa butaka ndazi ko atari wowe wayanditse ariko ushobora kuba warumvise basagasaku cyangwa ushobora nawe kuri icyo kibazo ushobora kuba warakibwiye icyumviro cyo kugira ngo bashobore gushamo abasangwa butaka mwashatse kwigisha ikabani bakiri b'amareresi ntitwashatse kwigisha abakinnyi b'amareresi ahubwo ni bya bindi nakubwira hari ikintu rigeze kuvuga ko mbagije yuko ururimi rushobora kuba obstacle ishobora gutuma filime zacu zidashika kure ndakubwira ikintu citwa originality hari umuntu akeneye kubona ubuzima bw'abajya abantu hari umuntu akeneye kubona bijya bintu namba hari n'ibintu byanezereje byandyoheye ni kubona live ukumva ariko turira inkono urumva kubona ingene baturira inkono none namba je byaraneze parce que nanje sinari bwabibone urumva hari undi muntu yahoraho n'inkono abona amavaze atazi ukuntu babigenza atazi ukuntu baziturira atazi ukuntu bazikora urumva ku experience ko ningene babumba gushika ku ingene barinda baturira ziriya nkono ubwanje byaranezereye cha wimagina umuzungu atafise na ide niyumva ko kiya kintu gitegerezwa kumunezera rero sico twashatse kwigisha abakinyi canke abarealisateur ahubwo ijya ni originalité ijya urabona yuko ni histoire originale histoire yerekana ubuzima bw'igihugu bari abantu barahari abasanga butaka barahari ibikorwa byo babisanzwe babikora kujya nyene hari undi muntu atabizi rero kubibona urumva yuko kuriwe n'amahirwe bafite ikintu yungutse rero so twashatse kwigisha ahubwo story bivanye nuko ariko yavuga icanezereye cyangwa kineze cy'unkundira Amede cyangwa cyo nkundira Amede na Fiston nuko ikintu cyose badashaka gufekinga yave moye ko turondera ahantu quelque part ngahanye mu gisagara tukarondera abantu tukabitirira ngo nibo ariko ntibari gushobora kuri performinga kuyikora 100% nakuriye twabonye no kuzirya twagiye turondera bijya nyene kandi byadutwaye uburyo bwinshi n'umwanya muremure wo kurondera abantu bakiba muri buriya buzima bakimuri twatuzu twivyatsi urumva bagikora bijya bikorwa byo kumba no kugira gute bamwe agasanga basanga butaka hamwe barabubakiye ibigwati ariko nyene yashaka bijya nyene original yemera kwirondera gushika naho abikura igitega rero ahubwo ico no saba namba turiko turakora ikintu dushaka histoire yacu ko iba original nubwo byo babidutwara uburyo bwinshi birinze bidukundira uburyo butatwangiye twagiwe ayo mahirwe ni byiza ko turondera ikintu tugakora ikintu original kabisa saba ndagushimiye cyane nakoze amasomo ndatabiyonye n'ubwire abadukurikirana abakunzi bawe abakunzi b'indirimbo zawe abakunzi ba Saba Style abakunzi ba Saba Style nakibaje tuzokaga abakunzi munsi abakunzi b'ibikorwa byawe muri rusange bongere gusabira n'umugisha kuri Saba Style nakoze ivyo bintu mu masegonda 5 gabasha mu gutambeje nawe ne mukumbaza nta 5 seconda akoresheje okay ugambe nambe nagira nabashimire cyane ndashimira abakunzi ba GN Films ja kuri channel GN Films ubandanye gukurikirana Ingaruka series igeze ahantu hatesa ahantu haryoshye cyane ndazi kutazokwicuza kurikirana Ingaruka series turababwira yuko intore ndindi ni iminsi yose ku munsi wa gatanu kuri BMT Ingaruka series ni kwa kabiri imisi yose saa 3 kuri GN Films indirimbo ni Sabas Burundi kaze mukurikirane indirimbo nibagiye kubabwira yuko hari indirimbo shasha ndiko ndakora vuba zizobashikira ariko kandi muje kuri page ya Sabas Style Company kugira ngo murabe ibyiza bihari ifaranga ryanyu sindarikoresha nabi ifaranga ryanyu niryo ngarukana muri filme niryo njana mu ndirimbo kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza biva muri mwebwe abene gihugu bikagaruka muri mwebwe abene gihugu so numva yuko ndi umuntu ari fidèle pour vous rero kaze cyane munzane agafaranga kanyu ndakakumbuye cyane murashobora kutwandikira kuri Sabas nkuru nziza hama mwirinde hari page yo kuri Facebook y'umuntu amazi imisi yiba abantu ababwira ngo ni Sabas akoresha n'amafoto y'uwanje muze muraba attentif cyane mube prudent ntimwibwe ariko turafise page ya Sabas yiko ifise 63,000 abonnés kuri page ya Facebook cyangwa ushobora kutwandikira kuri Instagram hanyuma Facebook yanje iriko nimero y'uwanje personnel ni waba ari ikintu kijanye n'amafaranga ugomba kubaza cyangwa urufasha jewe nta muntu usaba amafaranga
uzobona gusavye amafaranga biciye kuri Facebook uzomenye ko uwo muntu agomba kukwiba. Rero nimudukurikirane muze muri benshi, turi muri periode y'ibanza, turi muci wewe ukeneye yuko twambika neza mu rubanza, photoshoot n'ibindi murahawe kazi. Hanyuma rero umugisha, turashima cyane intererano yanyu, ingene mutuba hafi, ingene mudukunda, ingene mudushigikira. Imana yo mwijuru bahezagire, tugira turangize dusenga dushima Imana yabanye natwe, twongera turasaba umugisha na mwebwe mwadukurikiranye. Data twese uri mwijuru turagushimiye cyane, tuguhaye icubahiro, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizigirwa. Mwami Data se umwami wacu Yesu Kristo, nuhimbazwe kandi nushimwe kubw'umwanya waduhaye wo kuba hano kuri Sabaoth Media. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga kugira ngo atabagwa agiriwe neza. Reka umuremere intahe, umuremere ishimwe, umuremere ibintu byo gutwenguza ubukoze. Turagushimiye tuguhaye icubahiro, ubandanye ubane natwe kandi tugire neza muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo. Amen.